rero reka rero ndababwire ibintu bishika kuri bitandatu vyotuma ukundwa n'abantu. Ivyo bintu rero ndagusavye umpa amatwi wongera umpereze n'umutima wawe kugira ngo ndakwigishe bino bintu ubigendere kugira ngo abantu bagukunde, kubera ko birababaje cyane iyo usanga umuntu ahaciye ahantu hose bagoma bavuma ujya wapi ujya wapi ujya wapi. Kuri ubwo rero ni wirinde kugira ngo ukundwe n'abantu, kuko iyo ukunzwe n'abantu buriya ntubuze umuntu azogufasha mu buzima. Rero reka duprofite kugira ngo ufashwe n'abantu. Icyambere bisaba yuko uba umuntu adashavuzwa n'akantu kariko kose. Hari abantu bagoye muri community ugasanga n'umuntu akantu gatoya karamushavuza akavyimba kangana nk'igitumbura. Iyo singeso nziza. Mugabo rero uzorabe cyane wanashaka uzogira ubushakashatsi uzosanga hari abantu umugirira kibi umuvuge ugenda umuginyama mbisi mu bantu wewe ntacyo bimubwiye ntuzokwigera umunsi n'umwe mubona ngo yashavuye ngo nuko kanaka yamvuze ngo umuntu ngo yantuse ngo yambwiye ngo wambwawe mugo ugasanga nk'umuntu gusa kumutsitarako gusa ugasanga aravuza amajambo akagutuka ibitusi by'ikiragizi tutovugira ngaha kuri microphone. Urumva kuri ubwo rero wewe nube umuntu udashavuzwa n'akantu kariko kose. Nivyanashika hari gihe usanga kuko twebwe biremwa muntu turemwe mu gucumura, kuko biremwa muntu bose nabacumuzi, ariko mugo umucumuzi mwiza n'ujya acumura akongera agasa hanyuma akiro truva akagenda agasaba imbabazi. Kuri ubwo rero ivyo bintu niwaba muri iyo ngeso yuko udashavuzwa n'akantu kariko kose, iyo ukoshereje umuntu mu ncama ukamutsitarako ukamusaba imbabazi, wewe uzoba uri mu bantu bagiye gukundwa n'abantu, kandi ukaramuka ukuzwe n'abantu n'Imana yo mwijuru kandi izogukunda. Reka rero turabe ikintu kigira kabiri, ingeso ushobora gukora kugira ngo abantu bagukunde utarinze kubisemba ico kintu kagikora hama abantu bakagukunda, ni kugaya abandi bantu. Hari abantu usanga ugasanga ariko ari mu kintu runaka wanashaka dufatire nk'akarorero mu rukino rw'umupira, ugasanga umukinya ariko arakina ku 9 n'uri karakina kuri seti ntibigera bahuza. Ugasanga wo kuri seti agambya we naho ushoboye ngaho kuri nefu tivaho je wenda hakinu. Urumva kugayana bituma uri kuramwubaka nabi uriya muntu ariko arakina ku 9, bigatuma wewe akwiyumvamo nabi akumva yuko uri kurashaka kumurengerera imbibe. Ariko mugabo iyo witwaye neza ukamubwira ati buhoro buhoro brother wewe iyi nimero ukungene uri kurayikina ndabona umenga nturiko urayishikana ho nyaho kugasozo ushikane kugasozo neza, ariko mugabo karamukugize nkuku ibintu biri bugende neza. Rero iyo ushose kuba uri umuntu atwarira ibintu hejuru, wisanga wamaze kugwa muri wa mutego kwankwa n'abantu, kuko ni wamara kumubwira nkuko kocha azovyumva, uri karakina kuri 3 azovyumva, canke ukina kuri 10 wanko babegeranye azovyumva, ace bakubona nabi, kuko hariho ibintu byinshi uzoburengerera abandi bantu. Kuri ubwo rero hariho uburorero bwishi cyane bwo kugaya abandi bantu tujya nashoboye wapi, urumva ugasanga wewe wamira muri ivyo bintu. Kuri ubwo rero ntukagaye umuntu wari wose, kuko akandi karorero gato nshobora gutanga, ushobora kugaya umuntu wewe akarorero wewe ufite amafaranga nta musi numwe kuri konti yawe higera habura ko 10 million, mugugacu usanga hariho umuntu mu buzima bwiwe bwa misi yose nta musi numwe arigera ashira amahera kuri konti kandi arabayeho. Rero ugacu usanga wowe wicaye kubera ufite 10 million, ugacu usanga uri kurishima cyane ukagaya abantu ukabona yuko ataco bamaze tujya gendera n'amaguru. Iyo singeso nziza. Iyo ufite ingeso nkiyo bituma wankwa n'abantu.
kintu rero ngaho no kongereza ko uri kurankurikirana nuko buriya ntukagaye umuntu kubera ko ntuzi icyo azovamwo ejo hazoza. Kuri ubwo rero wewe niwishire muri wa mugwi w'abantu bo kutagaya abantu. Umuntu ko ari kose mwubahire, umwubahiriza agateka kiwe, wanashaka icyo uzobona adashoboye umufashe. Kuri ubwo wowe abantu bazogukunda cyane mu buzima. Reka rero turabe ikigira gatatu. Ikigira gatatu rero kiratwengeje, hari abantu baremwe ukuntu. Kigira gatatu ni gutanguza akajagari mu bantu. Buriya hari abantu misi yose, jewe sinzi ko novuga ko hari ingwara cyangwe mugareka tuvyita akagwara, kuko hari umuntu usanga kamere kiwe n'umuntu atanguza akajagari. Ugasanga abantu bariko baradiskita bumvikana, mugabo hakavaho igihurudutsi kigahuruduka, ukaza wumva boya ntibishoboka, wewe byagenze gute, akarangura urubanza. Rero uru rubanza ugasanga zijya mvugo zawe uri kurakoresha zitumye abantu batumvikana, hama bagaca batangura gushwana, ugaca usanga hari n'igihe havuyemo bakagwana bivuye kuri wewe utanguje akajagari. Siko cyangwa kandi karorero ugasanga muri mu nama runaka muriko muradiskita ku kintu gitandukanye, sije runaka, mugo ugasanga yo sije wewe ntikorohereza, ugaca wiyumvira mbe basha nikihe kintu nshobora gukora kugira ngo njewe babone jewe ko ndi umumere hano. Ugaca wiyumvira guteza akavuyo, ugaca ubona umuntu arateje akavuyo mu bantu. Kuri ubwo rero niki kintu gituma bajya abantu mwari kumye harya bakubona ukundi kuntu. Mugabe iyo wirinze bino bintu ukabona yuko iciyumviro cawe, iyo utanze iciyumviro cyakigwa mu nzira zibiri, hariho kwakigwa canke kikemegwa, hariho kwakigwa canke kigahakanwa. Iyo rero gihakanywe wowe vyakira uko vyagenze, mugabo ntubone ngo vyagenze wowe kutabishaka, ukaca wiyumvira guteza akajagari, ugaca utangura guca mu mwari kumwe hariya ngo urumva ngo biriya bintu ntituvyemere uko nuko. Iki kintu wowe ukaramuka wewe kiza gutuma abantu bakubona ukundi kuntu, ukafisha iyindi comportement mbi mu bantu. Iyo rero kazocituma abantu bakwanka, kandi buriya n'Imana ivyo bintu ntavyo yemera. Turumvikana. Ico rero kintu rero wewe ntimba wifuza yuko abantu bagukunda, abantu bakubone neza, bakubone kuri ntungane, ku buryo nivyashika ugafira kwibarabara uzoronka abantu bakanda. Kuko biratangaje cyane umuntu agashobora kwitaba Imana ariko akabura umuntu amwandura. Mugabe iyo uri umuntu mwiza mu kibano, bituma ugize n'ingorano ronka abantu bagufasha, ugize n'ikibazo cyacu cyose ronka abantu bakwitaho. Rero ndagusaba wowe uri kurankurikirana, ugasanga ufite ingeso nkenizi, byo bavyiza cyane uzihevye izo ngeso zuko. Reka rero turabe kigira kane, ni ingeso yo guhangana n'abandi bantu. Nukuvuga kwamira muri babandi bashaka ngo kubera ko Bosco canke Terence yaguze umuduga, reka najewe nguru umuduga, ugasanga wamira muri ivyo misi yose. Aho rero cha dusubira muri cya cigwa kimwe twari twagize ubuheze cy'umuntu gutakaza umwanya ariko ariyumvira guhangana na mugenzi wiwe, uza gusanga watakaje ibintu byinshi bigatuma udashika kuri ryaterambere rirama. Kuri ubwo rero iki kintu reka kaca kandi kigaruka muri kino cigwa cyacu mu bintu bitandatu vyotuma ukundwa n'abantu, guhangana n'abandi bantu. Cyane cyane rero iyi ngeso irakunze kwibonekeza ku bagore. Hakarorero ugasanga nyine urumva iki kintu rero kirakunze kwibonekezana cyane cyane ku bantu b'abagore. Ugasanga ingo zibiri imwe iratunze indi nayo
irakenye, iyindi nayo irakenye. Ugaca usanga rero umwe atunze aguze nk'ubu misi yose yamaguze ikiro cy'inyama, ayo umuceri urunze uri mu akamoto kameze bien, ugaca usanga rero uyundi nawe ivyo abibona rimwe nko mu kwezi. Usanga rero uriya nawe akemera agakopa kugira ngo apinzanye n'uriya. Murumva yuko abari kariyononera we nyene iterambere giye. Kuri ubwo rero wewe wifuza kubaho neza, abantu bagukunde babone yuko uriya muntu kweri aremera ivyo Imana yamuhaye, avyakira uko biri kandi akanabishima, abantu baragukundira ako kageso. Hariho ntukaba umuntu akunze kwishira hejuru. Ibi birashaka kugenda bisa. Hari umuntu usanga misi yose akunze kwishira hejuru, bagira kugisa akantu kariko kose niwe yishize hejuru, ngo tugira dutore ninda zoturongora muri groupe, agaca yishira hejuru, niye vyose akishira hejuru. Iyo bavuze bati mubona ari nde yo tuje imbere, wewe ntibaranatora nuwo bategerezwa gushira imbere, wowe ugaca wita imbere, byose ukaguma wita imbere. Ivyo bituma abantu bakwanga, siko? Ico rero naco nyene kirakunze kwibonekeza cyane nk'ahantu mu manama, canke ahantu bariko barashaka gutorera ikibazo inyishu, canke muri izo nzira nyene. Ugasanga rero umuntu misi yose niwe amashaka bamubone aje imbere, agenda uku, hageze mu bintu byo kwiyerekana uko ugashaka uje imbere, hageze mu bintu byo gupresenta ikintu wewe ugashaka uje imbere. Urumva iki kintu rero naco nyene gituma bajya muri kumwe baca bakubona nabi, bakabona umenga uyu muntu kubera iki yaguma yita imbere, yaguma agira ibintu nkene ivyo, wacu usanga bariko barakwangiruza. Kuri ubwo rero wewe irindira bagutore, bavuga bati yo twe twabonye intungane hariya, reka tumusabe aje imbere. Aho niho uzobukoresheje ubutwari ni inguvu nubwira, aho niho uzobukoresheje ubutungane bumeze neza. Mugabo nturinde kwita imbere ngo jewe uku ibintu nkene ivyo onya. Kuri ubwo wowe na wewe kandi ukaba ufite ako kageso, hebana nako kugira ngo abantu bagukunde n'Imana kandi yongere kandi gukunde. Reka rero tuje ku cyanyuma arico cya gatandatu. Icya gatandatu ni umuntu gucira mu ijambo uyundi muntu. Dusubire kandi nyene hahandi nyene urashobora gusanga abantu turi mu nama, turiko turigira ikibazo, turiko turashaka gutorera inyinshi ikintu, mugabo kubera ko abantu buriya ntitwigera duhuza ibintu, kuko n'Imana yo mwijuru musanzwe muzi yuko ntitwigera duhuza. Hariho abayemera ukundi kuntu, urabona nk'ubu nk'abahinde bemera Imana zimeze ukuntu menga ni bipopi, hari abandi bemera Imana ukundi kuntu, hari abandi Imana twemera turatandukanye kwitahura. Rero wowe kuba utayitahura uko je ndayitahura, niba impamvu ntanguye kukubwira ukuntu je ndayitahura ugashaka kunyemeza uko wewe uyitahura. Turumvikana? Kuri ubwo umuntu rero wakageso kuko kubona yuko ashobora agomba kwigisha, agomba gucira umuntu mu ijambo, uyo muntu nawe nyine arakunze kwangwa n'abantu. Cyo gituma iyo muri reunion canke mu kanama runaka, iyo ufite ijambo uraduza ukuboko ukavuga bati jewe ndafise ijambo, hama baguha ijambo ukavuga ugaheza. Iyo ubaye agasimbira hamwe bituma abantu bakubona nabi. Haragera n'igihe iyo umuntu ari kara explain ibintu, ari karashaka kugusigurira ikintu, wo kumva yuko umenga ni cyakuguye neza ku mutima, yavuga wagira cyo uvuga cyo mpaka umuntu hamwe umutima yumva umenga ugira umuturike bivanye niki ntari karashikiriza kijya kintu kiri ku mutima umukata ubundi yafata iciyumviro agira atangure gutanga iciyumviro yavuga tuyo ntavuge ntagire gute. Urumva ibi bintu rero bituma rero muri community abantu baca bakubona nabi, mu ncamake ntuguri kurakora ikintu
umuntu yize. Kuri ubwo rero turabashimiye mwese mwariko muradukurikirana muri kino kiganiro twigishe twongere twigishanye cyama kibashikira misi yose igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Kuri ubwo rero turabashimiye mwese twongera kandi twibutsa bashasha bariko baratembera kuri no channel yacu kwibuka kugira subscribe ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo turonke benshi bashobora kuronka zino nyigisho kugira ngo mu kibano tubandanye twumvikana, kuko atakumvikana ntacyo tuzofa dushiseko, kuko tutumvikana bituma tudakundana, kuko tutumvikana bituma tudafashanya hagati yacu, kuko tudakundana bituma haza ka kantu two kwita ishari bigatuma abantu benshi batangura kurogana. Kuri ubwo rero izi ni inyigisho twamatura nka misose igihe cy'isaha 2 z'ijoro hayi Burundi wacu. Kuri ubwo rero turabashimiye, Imana ibahezagire. Yari Ali Ibn Daud.